mwaramutse twashaka tubandanye n'ivyigwa bya girls ubu dushaka dufate ikigo ca nyuma naho kitoroshe mugabo kirigwa sivyo iki kigwa rero gituma navuga ko kitoroshe ni nk'icyo bapangiramwo bya vyigwa bitatu dufise twatangurirako ni indoto inzira nyinshi. Izi nzira nyinshi bavuga rero ni inzira zitatu. Hari inzira y'iterambere, ni inzira y'igiti cy'iterambere ridakumira, ni inzira y'ikata y'amahirwe no gusangiza abandi. Muriko murakurikira? Ico kigwa rero gifise intambwe nasho nyene navuga ko ari zitanu kubera ni zimwe za cya kigwa ca mbere twatangurirako. Nizo tugirira hamwe ivyo vyigwa bitatu bigenda bikurikiranye. Izo ntambwe rero nizo zizi. Zimwe za mbere z'ikigwa ca mbere. Nimwave muvuga ngo ni ikigwa ca mbere ngaha. Oya ni reka tugifuke mba bashaka gutya. Mugaye intambuko nizi nyene. Intambwe nizi nyene, intambwe nizi nyene. Ikigwa zisangiye intambwe na cya kigwa ca mbere. Arico turacapa indoto y'iterambere. Bwa mbere kuri byose bisangiye. Ducapa kandi uko byifashe ubu kuri byose, kuri ivyo bigwigwa bitatu byose. Ducapa kandi n'amahirwe n'intambamyi kuri byose. Ducapa kandi n'ihangiro ry'umwaka n'ayandi mahangiro yandi mu bindi bice kuri byose kandi. Ducapa kandi n'ivyokorwa kuri ivyo kuri indoto y'iterambere n'intuze n'igiti cy'iterambere dakumira n'ikata y'amahirwe no gusangiza abandi. Tugomba tubereke rero tubicapa rero. Twavuze ko intambwe ya mbere no gucapa indoto y'iterambere sivyo tuyicapira hamwe kuri byose. Tuyicapira hamwe kuri byose. Sivyo? Nashafye hanini ya kandi dufise ntuze ntoya. Ntaco turagire tubigenze. Aha turashobora twicamo kongoye. Aha turashobora gucapa kandi undi muzingi wa byose kandi. Ingene bimeze kuri byose. Tugaca duhuza uki. Sivyo? Duca tuyicamwo ibice bitatu rero. Ibice bitatu. Iki ni ic'iterambere. Iki ni igice igiti kidatukumira. Iki nacyo ni ikarata y'amahirwe no gusangiza abandi. Muko murankurikira? Twabigiriye hamwe kugira ngo twiga turacapa kimwe dusubira kindi ducapa ikindi dusubira ikindi. Twavuze ko ari intambwe ya mbere. Iyi nayo ni intambwe ya kabiri. Hanyuma dushiramo kandi na ryahangiro ry'umwaka kuri byose. Muko murankurikira? Tuyahuza gutya. Ririfata byose. Muko murankurikira? Tutugira n'amahangiro mato mato. Nkuko twagize kuri cya kigo ca mbere. Niko bigenda bira. Ya mbere. Suko? Nuvuga intambwe ya mbere. Ya kabiri. Aha ya gatatu rero tudushiramwo intambamyi. Amahirwe ngaha n'intambamyi hari nuko twahamaze. Mugabo ntaco turaje turacapa umunsi ko twagize kinini yi. Amahirwe ya kimwe kimwe aja. Na iki aja. Na iki aja. Muko murankurikira? Intambamyi zabiziki zija. Iziki zija n'ikiki zija ngaha. Naho twahamaze mbwa ntacu. Turaja kurako turaronkera ikibanza.
muriko murankurikira iyo ni intambwe ya gatatu intambwe ya kane ni twakoze iyi ni intambwe ya kane hanyuma intambwe ya gatanu duca tuja mu byo gushiramwo intambwe ya gatanu aha turashiramwo ibikorwa vyerekeye iterambere kugira dushobore kuronka ngaha aha naho dushiramwo ivyo ngaha kumwe twagira kuri ya kiti c'iterambere rya viziyo y'iterambere biroroshe iki rero ahanini gikora ku mashirahamwe naho turiko turaciga mu miryango ahanini gikunda gukora ku mashirahamwe cyangwa ku makoperative nibo baba bagikeneye kugira ngo bapangire hamwe byose nko ngaha barabe ngene mu makoperative abagabo n'abagabo bose baronka uburenganzira bumwe hari igihe usanga amakoperative kenshi abagabo baca bayizizira bagashaka ko yotwara komite yose bari abagabo gusa bakwiye kuraba muri komite harimo abagabo n'abagore cyangwa naho hari abarenganywa muri ibi byose muriko murankurikira bakaraba n'ingene bakwiye kubigwiza gukwiragiza yagaze mu bandi bantu bari kumwe aha nabashaka kwiha indoto y'iterambere bahuriye ko bose bakayisangira nuko rero tutangure tugicape sibyo tutangure iterambere nyine niryo ritangura iterambere aha dufate ko muyihaye ihangiro ry'iki ihangiro ryo kubaka inzu nziza ifise igiciro kingana gute miliyoni n'inusu mbwira n'inzu ya koperative ngira ngo buhoho mbwira ni koperative nyine ishaka imiryango myinshi ariko na stock n'urusyo ngira ngo rufise ngaha impande bifise igiciro cyangahe miliyoni n'inusu iyo ironka ku miliyoni n'inusu si n'inusu sawa none rero kugira mushobore kuronka iyo mufise iki muri koperative dufate ndiko ndafata nka mufise nk'ikoperative baba bafise iki kenshi koperative itangura ifise iki ntarimwe koperative muri mwebwe ntarimwe bafise muri koperative canke dufate ko nawe ushatse kugira wowe muhira rega nawe urashobora kugira wowe ikiwawe kugira ubipangire hamwe ari bitatu umenye nk'icyo uzokora muri kimwe n'ikindi dufate nkaha urashobora kuba ari inzu y'iwawe wenyine ni ukuvuga ko ngaha uba ufise iki dufata ushobora kuba ufise inzu yabaye ni ukuvuga uraro butoyi wari usanzwe ufise akazu gatoya wari usanzwe ufise ndakagize uko nishakiye mbere washaka ibyatsi ibindi muharuro bishobora kubafasha kugira uzoshike hariya kuri iriya nzuzo ufise n'igitungu ni koperative irashobora kuba ifise ibitungu sibyo urashobora kuba mufise itongo n'abakozi ngira ngo ufise koperative idafite abakozi ngire benshi bya abakozi sivyo bien tugiye ku ntambwe igira gatatu amahirwe yabyo mufise kugira ngo iyo koperative itere imbere nayahe amahirwe
ni nkamwe ya mbere mugwiza umwimbu ni nkamwe mwakora ku kigo cya mbere. Amahirwe ya mbere nuko twoba dufise ibarabara ry'imigendanire rihita neza. Ibarabara rigenda sawa. Ikindi mu iterambere ayandi mahirwe dufise nuko twoba dufise isoko duza turashoramwo ivyo turimye dukimbura. Isoko katushaka kandi uze mu ushaka kudandarizako. Regisi nawe twumve iterambere rigende neza. Amahirwe dushaka kugira ngo iterambere rigende neza yego nuko ibihe bishobora kugenda neza by'ibirere. No kuvuga imvura ikagwa neza n'izuba rikaka neza. Izuba ikagwa neza n'izuba rikaka neza. Muri mahirwe andi mahirwe harya urumva imvura ikagwa neza n'izuba ikagwa. Amahirwe dushobora kugira tuba dufise amahoro n'umutekano. Ata mutekano hari nta kigenda. Terambere koperative tukaza turabika amafaranga turonse duhandaza. Hakwiye kubaho inzu ya koperative mugaje murashamwe amahera. Kopeke nashizeko akabahasha kerekana kumbure ko mufise mwashize amahera. Eko mufise kiri mwamufise. Ayandi mahirwe kuba dufise nuko twaba dufise amashuri abana bakiga neza. Amashuri bakiga hafi. Amashuri bakiga hafi. Andi mahirwe Twogira nuko twoba dufise aho dusengera. Mufise amasengero nto nyene ngo birafasha kugira mugira imitima itunganye. Yego. Tushobora kuja mu ntambamyi nazo. Ivyo uza ko mushikira ririya terambere. Ivyo tubuza ko dushikira iryo terambere ahubwo urupfura rwinshi rurimwo urubura. Uruvura rwoba rwinshi rukabamo ibintu vy'ibibura vyinshi. Ngerageze kurucapa ndareko vyo. Ntambamyi izindi. Ata mutekano dufise naho nyene ntitwoshika kwihangira twihaye. Ego umutekano yo uhungabanye ntacyo mwoshobora gukora naco nyene. Icyo tubuza gushika kwiterambere nuko twaba tugwaye. Mugwaye nkaba agize nk'ugwara muri mwebwe bica bigorana. Tende uzayicapa nk'uko. Namufuse da. Ikindi cyo tubuza gushika kwiterambere n'uruzuba rwatari rwinshi cyane. Uruzuba rwo kwaka ari rwinshi naho ni ngorane. Yabaye rwinshi uruzuba.
ikindi cyotuma umutekano iyo ibarabara ricitse abantu bashobora gushika iyo baje. Ibarabara iyo didakora nta kigenda ryacitse kaguritse ndaba ryacitse kaguritse ibi ngiratuma murashobora kumva ngene ibyo turiko turakora murashobora kubikora nimwaja kubicapa cyangwa nimwa muzo muri ko murabikora hari iwanyu murabumva icyo turiko turakora ngaha ni nka kimwe twakora ku muntu uze ya mbere aho kuri tugiye kuri ibi by'intuze bya igiti cy'iterambere ridakumira mushaka ko bizogenda gute ngaha umugambi mushaka ubwo rugo rwanyu mwumvira ko muri iyo myaka mwihaye ruzoba rumeze gute ngo muzamubwiye kwigisha cyangwa ubwo iwanyu ntumbaze jewe nka jewe kuba ndafise urugo rw'umubanyi batumvikana nkeneye ko ico gihe bazoba bicara hamwe bayaga neza baganira basangira utwo barose basangira gafana gapfa kameza rero yego aha bariko barasangira nicyo ushaka uzoba washitse ko icyo gihe sawa sawa none aha naho ino naho ubu bimeze gute muri urwo rugo rwawe kuravuga aha bimeze gute muri iki gihe ntibahuza umunsi ntibahuza umwe wese afata ibyiwe undi agafata ibyiwe ntawe usangira ibiyago canke ngo hagire ico bafashanya na kimwe umwe wese yirabira ujya agomba fate ko umugabo yigiriye hiyo sibyo umugore nawe ariko yirabira hiyo yigiriye hiyo nawe sibyo ntibanahuza no guhuza arabona ko badahuza kabisa sinzi ko baja guhuza no hanyuma bazohuza hanyuma bo aha naho muri babandi mugomba kuzoja kwigisha mwibaza yuko mugomba kuzoshika kuki muri kuri bangahe muzokwigisha mu mugambi mushobora kugira muri iyo myaka 3 y'injozi tugomba ko tuzoba abantu bose bigaba twabahinduye no kuvuga muri bangahe abo ni bangahe abagabo 4 abagabo 3 abagabo 4 n'abagore 5 gusa mu mwaka umwe ubu turi ku myaka 3 ku myaka 3 abagabo 40 n'abagore 60 abagabo ni 40 mbere si 40 none abagore mwavuze ngo nanga 30 ntibashikiye gatuge 30 nyene ni bangahe 30 iyo washika uzabura umugabo yego aha naho dufata ko urinde we uri kurabivuga ibyo bintu umworoshe bigisha rungano aha rero ndashiraho uri umugore ndashiraho umugore cyangwa umugabo cyangwa ari koperative urashaka gushira na koperative ugashiraho dufate ko wewe wabivuze nshireho umugabo cyangwa ugashiraho kabaza gusa guke ndinde sivyo ntabwo ya kabiri
tugiye ku ntambwe ya gatatu none hoho nta ntambamyi zabyo mubona ngaha oya ntambamyi ziki n'iziki ntazo mubona cyangwa nizo nyine mwasanze naho nyine kuranya umutekano utahari ntuja kwigisha izuba ryahise cyane cyangwa imvura ikagwa cyane hagiye nawo utugira ingorane bo ubu rero nagushaka tuce tuja ku ntambwe igira 4 tuce ku iterambere kugira ronke miliyoni 2,500 no kuvuga ko ku mpeshi wogira oronka ngahe ku mpesha eguri uzokwizariya ku gatasi aya n'agatasi nivyo ku gatasi miliyoni ku gatasi kambe ku mpeshi na miliyoni naho turondera hasigaye kurimo cy'umwonga sawa cy'umwaka oya nka yose inonaye ku mwaka wa mbere turondere miliyoni ahubwo sibyo aha twe turonka 500 naho ngira nkane cyatatu niko natatu ngetura 300 500 nivyo naho natatu naho ca 2 oya miliyoni nivyo ca 2 kabisa bo kuri iki naco iterambere dakumiye ugitangura ushaka ko bazoja bameze gute ugitangura nyine bagaca bahinduka batanguye kujya barahindukirana woza ko baba bageze gute ku rwego ruhe bamaze kurabana naho bagora ubu barabanye aho mu gice kigira 2 naco ngira babanza nko kuramukanya ngira aha bararamukanya mbenga bayambirane tuanze tubibone bayambirane ayafashe icyo bagiye gukora afise isuka bagiye aha naho mushaka ko mu mwaka amaze kwicarana capa akameza ngena mucafye hasi bavayeze ngo namugize mutoya Naci
no hariya bazoca baguma bicaranye nta ngorane. Bo aha naho ubona ko mwagize abagabo 40 n'abagore 30. Mushaka ko mu ntango muzoba gushika kuri bangahe? Mu ntango mugitangura igice cya mbere. Abantu 10. 10 no kuvuga abagabo bangahe n'abagore bangahe? Abagabo 5 n'abagore 5. Abagabo 5 abagore 5. Sawa. Mu gice cya kabiri uzaba mwamaze guca ubwenge, mwamaze kwerevuka. Mwokora bangahe? Mu gice cya kabiri? Mu gice cya kabiri. Abagabo 12 n'abagore 18. Abagabo 12. Sawa. Mu gice cya gatatu rero mu kwiza babaga aha tumaze kugira 15. Muzoshobora mubwira wasigaye rero? Hasigaye bangahe? 25 kandi? Kugira kuze 40. Abagore nabo igice cya kabiri abagore muzi abangahe? Cumi na babiri. Abagabo nabo abagabo 18. Abana 18 abana bangahe? 15. Aba ntibarimwe aba 12 raba. Aha rero na 50. Okay. Aba nabo abagore hasigaye muri amwe 30. Hasigaye 10. Aba ni 17 umengo. Hasigaye 13. Uzoca muhera hese? Uzaba mwaki? Sawa. Hamwe mwagize bangahe mbe hangaha? Mwagice mwagiye bose. Ntitwa twihaye cya ntuzi. Icy'umwaka. Nashe muzaba mwabahejije ibya byose mu mwaka umwe. Ntibazaba bahejije. Sindabazi ntimukora ntuze nkuba. Ani bangahe? 20. Sivyo. Abagore dushiraho abo nyene. Uzaba mwakoze. Ani bangahe? 1, 2, 3. Bazaba bakwiye. Nuko rero ikigwa no kuba gikora hasigaye ko dukishiramwo ibikorwa muzoko nyine muzobikora. Aha amuca mushamwe ibikorwa intambwe ya kane turayihejeje. Hasigaye ko dushamwe iya gatanu dushashe mu bikorwa ngaha n'ibikorwa ngaha n'ibikorwa ngaha. Duhere ngaha bwa mbere kugira muronka ya 500 muzokora iki? Kaduhere hino horose. Zori miharaki? Yego. Yembegwa? Ibigori. Ibigori. Mushobora ngabihumba 500. Tugiye gucyatura. Nimba tumuzaigi.
Ibijumbu birazana amahera mbe burya hake. Eka. Aha naho kugira ngo nk'amajana 3 muzokora iki? Ibiharage kandi bizoguma birimwa. Mu mpeshi. Birabura bizo birima. Hanyuma ikindi tuzorima n'ibiyoba. Ibiyoba murazo birima. Ikindi tuzorima umuceri. Umuceri mu office. Ikindi ibirakwiye bizozana amajana 3. Aha kuri iki nacyo kugira muronka amajana 2 mu mwonga muzorima iki mwonga? Tuzorima amashu. Amashu? Ikindi ibiharage biraguma birimwa kandi yego tuzorima n'itomati. Tomati cyane cyane ishaka ko gutyo gwa dusa neza. Ikindi tugiye ngahana ahantu amfe twahejeraho nta kibazo muco muronka amajana 2 mugaca mukwiza wa miliyoni. Aha naho muzokora iki ngahana? Ahantu bashiraho ibikoresho muzokoresha. Bijya bikoresho mukoresha mu kwigisha. Kugira mushikira aba bantu wewe wavuze ko uzogiye kubahinduza wowe uzokoresha iki? Ndo banza ndabigisha diyama. Diyama? Yego. Bazoba bakwiye baravye. N'igiti c'iterambere. Sitara gikene? Abana kugira batebe bashika hana. Batangwe gukora, batangwe kumvikana. Indoto y'iterambere. Nzonza guca mu bigisha abanyene ba ifa ko banza kumvikana neza. Indoto y'iterambere. Igiti c'iterambere kirashobora kuba. Kirashobora kubandanya kandi. Aho. Nahanye nico kimwe. Nivyo bikoresho nyine muteza gukoresha. Kugira uhinduro ngaba aba bantu waweje kuzohindura uzokoresha ibiki nibiki? Uzokoresha diyama? Iterambere ntibarikeneye. Igiti cy'iterambere? Nongaho uzokoresha kina. Nanye nico kimwe. Iterambere. Mwoza muratangura kubigisha iterambere. Niki kandi? Bazoba bakeneye iterambere buna. Sibyo? Nangira nivyo muzobandanya ngiranga. Igiti cy'iterambere kizoguma kiza. N'iterambere nyiranga. Nuko iki kigo rero naho kirambiye kirakenewe cyane mu by'amashirahamwe cyane mu bashirahamwe cyangwa nawo uri umuntu ku gatwe kiwawe ugomba kwipanga. Nibaza ko ushobora kwipanga byose ukagenda ubijyanira n'iki ko byose ni ibikorwa mugiye mukeneye gukora. Nuko rero hasigaye kuraba ko nibaza ko dusuramwe intambwe kugira ntimuzobonane gucapa. Intambwe ni zimwe z'ikigwa ca mbere mugabo ukazigira kuri byose. Bikora nk'uruki? Intambwe ya mbere ubona ko ari indoto. Hanyuma ya kabiri murazi ko ari cyangwa ndi iki ngaha ngira ngo ndi iki cyangwa se bimeze gute ari yengene mu kibana. Intambwe ya gatatu ni ibi mahigwe ni intambara. Intambwe ya kane intambwe ya gatanu
ibikorwa yego reka tuyishire ko muraho nyine kugira ntimuzohave mwihenda mu kugira umva aha hose hagati ya 5 naho iwanyu rero kubicapa mugomba kubikorerako tugira amahoro kubera rero ntuzeye tumaze kumenya gazi kandi tumenye kumeza gazi twese mwamaze kubona akamaro ka gazi umaze kukamenya rero duca tugira civugo sivyo tuvuze tuti tugire gazi muca mwishura muti n'iterambere ridakumira mu miryango tugire gazi siko tuca tugire gazi sawa Kumira mu muryango. tugire gazi n'iterambere ridakumira mu miryango. Twavuze ko tumaze kumenyera gazi rero ikigwa kandi twabona n'akamaro kabyo turatera ako kantuze abaduca twitabira muri ubwo buryo tuzotegura n'utundi tuvyino tuvuga gazi ingene imeze nuko tufise umwanya muto n'ahandi tuzogira no dutambe tuyigine twabona byamaze kuvamo tugire gazi n'iterambere ridakumira mu miryango. sawa murakoze z'ukwezi kw'indwi amahoro yewe n'amahoro yego k'uyu munsi twamenye twiga icigwa cyitwa indoto y'inzira nyinshi nk'uko babitwigishije. Iki cigwa gifise intambwe zitanu kandi izo ntambwe zimeze nka zimwe za ca cigwa ca mbere c'indoto y'iterambere. Rero ico cigwa izo ntambwe ni zitanu. Ubwa mbere hari indoto nyamukuru niyo yiyi, urazi ko kuva ku kiya cigwa twama twibaza tuti twifuza yuko ejo hoba heza, ni ukuvuga nico gituma duhera ku ntambwe ya mbere, ni ukuvuga iyi ndoto y'inzira nyinshi ishyira hamwe bijya vyigwa bitatu twize, ni ukuvuga icigwa ca mbere irya ndoto y'iterambere, igashira hamwe n'igiti c'iterambere ridakumira mu muryango, igashira hamwe n'ikarata y'amahirwe yo gusangiza abandi. Ni ukuvuga rero aha rero ducafye intambwe ya mbere indoto nyamukuru tuyicapira hamwe zose ari kujya kwa bijya vyigwa bitatu nyene. Hanyuma intambwe ya kabiri ni muri jewe mfisiki, kandi na mfisiki nyene naho nyene ufita intuzeye uzigira ko zose hamwe. Hanyuma intambwe ya gatatu na mahigwe n'intambamyi, ni ukuvuga amahigwe y'iyi ndoto y'iterambere idakumira, ni ukuvuga iguma ari ino intambwe bambe amahigwe y'igiti c'iterambere ngaha naho nyene aguma araya nyene, amahigwe y'intuzeye y'ikarata y'amahigwe nayo nyene aguma araya nyene. Ni ukuvuga intambamyi ziba ino munsi marazibona, intambamyi zama zaha nazo nyene ziguma ari izi nyene, intambamyi zaha ziguma ari izi nyene, intambamyi zaha ziguma ari izi nyene. Ni ukuvuga iyo ni intambwe ya gatatu. Intambwe ya kane naho ni hangiro ry'umwaka n'amahangiro mato mato, nayo nyene uyagira ko yose uko nyene. Intambwe ya gatanu ni ibikorwa bigushikana kuri buri hangiro, kandi ivyo bikorwa vyose biba birajana gutya nyene kubona bimeze. Hanyuma twagerageje uko nk'uko twamye mu migwi ducapa, twagerageje gucapa, twebwe ngerageje gusigura iyi ndoto mu mugwi wacu twafatiye ku ubwa mbere ku ndoto y'inzu. Iyo nzu twayihaye agaciro ku miliyoni n'500,000. Deje kuyiha ku gaciro rero twaje tugaruka turaba muri fise iki. Muri fise iki twasanze dufise akazu katoye twari dusanzwe tubamwo, turafite itongo, turafite umuryango, turafite agakoko, turafite n'agahene. Hanyuma aha naho aha kuri igiti c'iterambere twihaye indoto yuko hari abantu ingo nyinshi zitubatse, ingo nyinshi batumvikana tavyabona kimwe, umwe wese yirabira yagomba akora ivyo agombye. Naho twaje twiha indoto yuko abo bantu twobahuza bagasangira akabisi n'agahiye, bagasangira imigambi, bagasangira ibikorwa vy'iterambere. Tumaze kuraba rero abo bantu, uwo muryango twasanze umugabo urano uyu mugore ko yirabira hariya, umugabo nawe yirabira hariya. Mwaca twihangiro yuko
mu myaka nk'itatu dushobora kubahuza bakaba bashoboye kwicara hamwe bakaganira ku buryo mu myaka itatu bazoba basangira iterambere. Naho ku ikarita y'amahirwe nawe twihaye ihangiro, twihaye indoto yuko turokwigisha abantu bashika dufate abantu 65 nibo twihaye, niryo ihangiro twihaye mu myaka itatu ko tuza twigisha abantu twahinduye abantu 65. Ca tuza turaba muri fisiki ca ubanza ukibaza ko ngomba ko tuba guhindura abo bantu cyangwa guhindura abo bantu je ubwa mbere ndiho meze gute ndiki canke twe turiki twaguze guhindura abo bantu, kuvuga iyo ni intambwe ya kabiri. Rero aha twaciye tuja ku ntambwe ya gatatu. Amahirwe twayabonye, amahirwe ngaya ni kuvuga mu gihe zoba dufise ibarabara rihita tugashobora gushika kw'abo bantu, ayo n'amahirwe zoba dufise. Amahirwe ya kabiri, mu gihe imvura iroba yaguye neza, izuba rikaka neza ku rugero rwiza, abantu bakarya bakimbura bakamererwa neza, uroja no kumwigisha yarayahaze gamerewe neza, uroja kumwigisha akavyumva n'ingoga, canke nawe umugambi ufise wateguye ukaja mu ngiro neza bivanye n'ukuntu ikirere cagenze neza. Hanyuma turafise andi mahirwe yo gufita kopeke, hari gihe uronka amafaranga uyagumije mu nzu abasuma bakayiba canke nawe agatakara, inzu igasha canke ukagira ingorane izo zose. Mugushize mu ikopeke nta musumaro yasangayo, nta mbebiro yasangayo. Ayo n'amahirwe. Igihe ufise ibitaro kandi ugwaye urafise kwivuza, ugiye kwivuza urumva amagara yawe agoma ameze neza, ukabandanya ryahangiye wiha na wa mugambi wawe ufise. Mu gihe ufise amashure hafi abana bakiga tangorane, urumva iryo niterambere kandi n'amahirwe uba ufise kuko abana bawe babincabwenge. Yandi mahirwe urabona idarapo habisigura umutekano. Mu gihe ufise umutekano uri ukwiye mu gihugu, urakora imigambi kandi ivyo wishinze ukabishitsa mu ngiro, kuko uraza ata mahoro muri ko murahunga mutekera bumva ntiwoshobora gukora imigambi. Ayo n'amahirwe. Tugiye no mu ntambamyi naho bishitse hakagwa imvura nyinshi, izuba rikaka ari ryinshi, imirima igatemba bikamera nabi, urumva nawe ntiwoza kunyigisha indimo yanje riteyemvye canke naraye ubusa ngo ndakumvize n'ivyo uvuga, kandi na wa mugambi wategura nimba ari inzu wateguye ntubukibushitse kuko aho waziga uburyo habaho nonekaye. Canke mu gihe ugwaye nta mugambi ukora, ugwaye canke ugwaje nta mugambi, hagwa imvura nyinshi ibiti bigahenagurika, mu gihe ata mahoro ariho mu gihugu nta mugambi n'umukoreka nta na kimwe. Urumva izire n'intambamyi. Ku ntambwe ya kane rero, intambwe ya kane ngaha ku Indoto y'iterambere twabonye yuko twihaye ihangiro ry'umwaka wose. Iyo hangiro ry'umwaka wose twihaye ko tworonka ibihumbi 500 kugira mu myaka itatu turosheho kubaka yanzu y'umuriyoni n'inusu. Izo raki zitanu rero twaciye tuza tuzigabura mu vya bikorwa dukora y'amahangiro mato mato. Nuba twaciye tubona yuko ku rutasi tuzoronka ibihumbi 250, ku mpeshi turonka ibihumbi 100, mu mwonga turonke ibihumbi 150, ku buryo umwaka urohera dufise za raki zitanu. Ano giti c'iterambere ridakumira twabonye yuko aba bantu bazoba bageze ahantu bicara ku kameza bagasangira agacupa bakayaga ukuntu babandanya imigambi yabo. Ibyo ni hangiro twihaye. Rero twaciye tubona yuko mu mwaya mahangiro mato mato n'imiburiburi mu kiringo tuza turima impeshi bambe urutasi, aba bantu umwe yaraba hari undi akaraba hariye, tugomba yuko baza bamaze guhura baramukanye ku mpeshi bashobore gufatashanya ibikorwa, umwe atora isuka, umugabo aje imbere, umugore aje inyuma, bagende ku bikorwa bafashanye ibikorwa. Aha kwiri hangiro ry'umwonga naryo twabonye yuko bazoba bamagezaho bashobora kwimbura ivyo bimbuye mu rutasi mu mpeshi n'ivyo bimbuye mu mwonga, bariko barabishira ku munzana yapima bavuga bati reka turabe ibi tubikoresha ibi, hanyuma
tubandanye imigambi ni ukuvuga twihaye yuko mu mwaka urohera batanguye gushobora gusangira agacupa kavuyemo vya vyimburwa bimbuye. Aha kw'igiti kw'iyi karata y'amahirwe no gusangiza abandi twihaye ihangiro ry'uko ku mwaka umwe turoshobora kwigisha abagabo 10 n'abagore 12. Tuca turaraba none uwo mwaka azoba twigishije bangahe tuca tubona tuti kwihangiro rito ry'urutasi turokwigisha abagabo 2 n'abagore 3. Kwihangiro ry'impeshi turokwigisha abagabo 3 n'abagore 4. Kwihangiro ry'umwonga kwihangiro ry'umwonga zokwigisha abagabo 4 n'abagore 6 ku buryo umwaka urohera dufise ba bantu 12. Aha naho cyo turagaruka turaraba tuti none aba bantu turobigisha gute? Iyo ni intambwe ya 5. Ca tugaruka ngaha ngarutse ngaha kuntuze kwikarata y'amahirwe no gusangira babe ku Indoto y'iterambere. Twari dusanga turaba intambwe ya 5 ivuga ngo ni bikorwa bigushikana kuri buri hangiro. Ivyo bikorwa navyo twace tubona kuya turonka iziraki z'50. Nuko zoba twarimye imyumbati kuko ngaho iwacu mu Komoso nico giterwa ca mbere twitaho cyane. Imyumbati, ibigori, ibiharage n'ibiraya n'ibindi canke umuntu wese ashoboye kurima. Kurima ry'impeshi twari kuzorima ibiharage kuko nico giterwa keshi turima n'ibiraya. Kwirima y'umwonga naryo twabonye yuko turorima ibiharage vyo mu mwonga n'ibisoya hamwe n'umuceri ku buryo dushobora kuronka vya 150 kujya umwaka urohera dufise zaraki 5. Aha ku giti c'iterambere rya kumira twihaye ibikorwa vy'uko aba bantu batari bahuza kugira baramukanye bishobora gusanga ari amatati bafitaniye mu rugo iwabo. Twabonye ko twabanza tukabigisha diyama, hanyuma tuje kubigisha diyama ca tubigisha indoto y'iterambere ridakumira mu miryango, hanyuma n'igiti c'iterambere mu muryango. Aha naho kuntuze ku mpeshi twabonye ko tuzobandanya tubigisha diyama twongere tubandanye tubigisha n'indoto y'iterambere. Aha kwihangiro ku kirimo c'umwonga naho twabonye ko kubera bazoba bamaze kurima impeshi n'urutasi twabonye ko tubandanya tubigisha indoto y'iterambere n'igiti c'iterambere ridakumira mu muryango ku buryo wa mwaka urohera ka kameza batanguye kukaja ko bayaga tubandanya tubigisha ya migambi ya ndoto y'iterambere na ca giti c'iterambere ridakumira mu muryango ku buryo umwaka urohera ya ndoto yacu ya myaka 3 irohera indoto yacu twashoboye kwishikako. Kwikata y'amahirwe no gusangira abandi naho ibikorwa turokora kugira ngo twigishe kuri urutasi abagabo 2 n'abagore 3 twabonye ko tuzokoresha iyi ndoto y'iterambere na diyama. Ku mpeshi dukoresha igiti c'iterambere ridakumira mu muryango na diyama kandi rogaruka irogumaho. Hanyuma mu mwonga irima ry'umwonga twabonye ko turobigisha indoto y'iterambere ku buryo umwaka urohera babantu 10 ryahangiro ry'abantu 12 twashoboye kurishikako. Jinaza kuvyo umworosha yagerageje kutwigisha byari nk'ivyo. Kaba hari ikibazo mufise mubaze. Murakoze. Ego wewe. Akabazo ka mbere. Ego. Ugiye ku kirimo c'agatasi. Basigura ko ari umutasi. Hano gusa twabonye ko ibikorwa bitagenze neza. Ikirimo c'urutasi Jeneraza kwica ari kirundi bizana kimwe kuvuze ikirimo c'urutasi mvuze ku gatasi jeneraza ko vyose ari kirundi cumvikana kandi bivanye yango n'umwe wese habaye nta wundi
nimba ata bindi bibazo tugire gares